nibaza ko si jeje nyine atangaye muri gasare buri mukinyi wa filime wese agiye atangaye iki nakivuze kubera ko nza kugihuza n'ikintu ntashimye muri gasare bambabarire n'uburenganzira bwanje urumva nagihuje n'ikintu nabonye muri gasare cuko televiziyo iza kuzima sinzi ko mwabibonye televiziyo yarazimye libera za kuyatsa tubanze duhagarare kuri no mwana muto yitwa Ange Neila uyu mwana ganyama imbere y'abantu bitwa ba Kadora Vere ba Aruvera bakoze amateka mu ntore ntindi n'abandi bakobwa benshi bari babirimo ubona ko yarakwiriye ino award nk'umukobwa cyangwa umukinyi mwiza w'igitsina gore yitwaye neza gusumbya abandi mu gihugu cy'u Burundi ariko yakinye neza muri rya filime wa muhungu ndifatire ku izina Aruvera afise cyane izina Kado afise yakinye neza ntituzi ibibazo bo babaciyemo kugira ni festival ibe urumva nico kimwe nako ndakubwira nti murondere ntituzi ibibazo baba baciyemo kugira ngo ino festival bibe ushobora gusanga bagize n'ikibazo cy'uburyo urumva ariko ico kibazo urumva ibo banakigize twagomba kukimenya bakazovyanonsa mbere bakavuga bati apaka ko tumenyera muri sare bakavuga bati iyi filime rero filime ya mbere uyu mwaka izoronka amafaranga nico kimwe nakubwira iyi festival y'uyu mwaka yabayemo ibintu byari bitangaje kare wasanga hari muri sare filime zishika 40 70 urumva ariko ubu hariyo 12 gusa ko byari byagenze uko ariko bari bajanye nyinshi bari bajanye nyinshi selection nyimwo nke nakare niko vyagenda reka ntizagenda zose mugahaza nko muri long metrage mu mwaka weze menga zararenga 12 zarashika hafi mu 37 urumva ariko rero nico gituma nakubwira no mwaka byadutangaje ko biba byagenze kujya bari guca bavuga ati izi filime rero zigiye ngaha selection ya mbere yarabaye buri filime yose yageze hano itegerezwa kuronka prix bakaronka ijya prix y'umuntu wese yagize participation mu ntuze muri competition urumva ukuvuga wari inzajayo aronka akantu urumva hanyuma rero bagaca baselectiona muri zirya nyene gushika ku ya mbere nico kintu mbona cari kuba gikwiye cari kuza gusigura impamvu bashizemo filime zike none ubu basigura ngo ni giki This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone. Mumeze neza. Twizere yuko mumeze neza mwavyutse impore canke mwiriwe impore bivana naho umuntu abari kuri za mpande zine z'isi. Natwe turashima umuremyi w'isi n'ijuru uba yarakoze byose umwamatako atagira kugira tube tumeze neza tubashikiriza bya biganiro mukunda. Ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God, Doctor of Love aka Diko umukubisi karuhariwe canke se umusesanguzi wa muntu aguhereza amakuru atohojwe neza wa muntu ariko aragira uruhara rudasanzwe kugira ino industry cyane ya movie igire ahigeze cyane yinjirira muri changamoto yitwa Nyamapro akaba yamaze kuhagera ku yindi ncuro. Musaza umeze neza? Ndashima ndakubona kabisa yuko day by day ubugenda umeze neza ukeye muri industry uticara hirya no hino amakuru uyazana ukayakabaye. Yes agira neza. Agatoroka bakagoranya ariko ndakunda uburyo iyo usezeranye umwanya ububahiriza kwa kundi. Nyene nta kundi ntitwacha twicara. Wahateye nirege nk'abandi bose. Kubera ko nta modoka mfise. Enda abeshe ngo naje imodoka. Oya. Wapi we. Nateye irege. Cyane ko mbona ibikorwa uri kurakora biremereye n'izino ryubaka hasigaye nk'igihe kingana gute kugira nawe ugura akaduka. Cyane bino bintu ntibipesa umugani w'ababandi. Ya bidapesa ubona ninde tunganya ibiro hano. Ariko ayo kujya arimo ayo kujya arimo kandi nishawa mugani uri mu basore bujya bafise ibiro byinshi kandi ntibiva ku nzara bugiye ibiro umuntu arinza bijyana uko abafungura neza nkanzara afise ariko yabasa neza baba bibona namye ndabona ama comment kabisa uri no mu rukundo n'abantu benshi bavuga ati runo rusore rupaze neza burya ngo biragoye kubona umusore aba yubakitse neza physically ugasanga no mu mutwe harubatse ibishikira bose ivyo navyonzi ivyo navyonzi kurundi ruhande bimeze gute aka weekend kaba kakugendeye gute? Weekend yagenze neza
nyene nkuko bisanzwe kubera ko cemperuka kugwara nkiri muto oya mperuka kugwara nkiri muto urumva nivyo gushimira Imana rero na weekend nari imeze neza sinari nshonje kandi sinari ngwaye ibintu vy'ingwara no ntibakubaze nkubu imisi ubumaze hano nta malaria nta aya cemperuka kugwara malaria mfise imyaka 4 naratangura no mu wa mbere niyo mpamvu ufise n'amagara meza urumva yitwa ngo ibicurane by'ingurube ni iki ntivyigera bigusatira oya ariko wa mugabo ngo no mu basore bafungura bikwiye burya iyo umuntu arya indya zikwiye akarya indya zirimo ingaburo zose hari ingwara zidapfa kumuhagurukira je ndarya nyene none ngo nk'akanusu k'umuceri wowe gakubita inshuro akanusu umeze neza haje uvuga ati je ndashonje ngira mfungure nzi kweli umuceri ni mwinshi kabisa ni nyama pro twakiriye inyuma y'ikirori canke ibirori bidasanzwe bimaze imisi itari myinshi bibaye twategerezwa kukuzana bien sûr kuko ni naho wari wibereye wicaye ndanagukeze kuba warahashitse ariko kandi bankundire ntangire nkeza abakinyi ba filme bari bitavye ibirori ubona yuko bari baje baberewe nshimire ikintu cyitwa Festival ku nteguro idasanzwe ubona bari bakoze kuko n'ibintu byabaye nyama bisa nuko twatangiye kwiheba ko bitazoba edition 14 ugiye kuraba burya Festival yatanguye umengo 2009 yego kuko imyaka umengo 14 aha voilà rero kuri ino ama edition ya mbere ntabwo bayitabira cyane kubera ko wasanga harimo filme z'abanyamahanga nukuvuga nimba ari ikintu kiri international bagufata wewe wo mu Kamenge ugasanga uri kumwe n'umugabone urumva ico giye kubatsinda byari bigoye abarundi batangura kudebukirwa baravuga bati ibi bintu jewe navyo nzosubiramo kubera ko bajya abantu ntabwo tunganya uburyo ntabwo tunganya na karite y'ibintu duhiganisha rero ngiye kubivamo ariko rero president wa Festival Leonce Ngabo na equipe yiwe baravyiga baravuga bati il faut que tugira catégorie nationale na catégorie internationale nukuvuga abanyamahanga bagahiganwa ukwabo n'abarundi bagahiganwa ariko umurundi avyipfuza akaba ari waje guhiganwa n'abanyamahanga munyuma barabihindura barabigaburuka abarundi batangura kuvyitabira rero batanguye kuvyitabira Festival iraba kandi hagenda haduga n'udufaranga bagenda bagira abantu bakabona ati bya bintu biriko biravanza ati bya bintu biriko biraza abarundi batangiye kubijamwo neza na neza ryari kugeza igihe hari n'abatangiye gutwara ibihembo menga nta myaka nk'itanu irahera hari ukuntu baje umengo baca barabi 2017 menga hari na filime ya Mede yariyo baca basa n'ababihevye baca bagaruka neza na neza rero 2020 yego 2020 niho bongeye kugaruka ku murindi udasanzwe 2020 nako 2020 ikitwara Fani 2022 ya Mede 2023 X-Ray kabisa amateka nuko aba yaragenze umva uko nyama abatangiye anatwibutsa niyo mpamvu je nkunda kubabwira ngo inzana umuntu nuko mbanze yuko amakuru ayafise kuko nk'ivyo nanje ntabyo narinze neza ubugize n'ikintu novuga unyibukije birabandanya wa mugani wawe kugeza igihe bageze kuri 14e edition ariyo twaraye tuvuyemo ica mbere uhera ku ntango ino Festival wayibonye gute ariko inyama ubanza unkundire nanje nk'umuntu yahageze je numva no banza nkakeza cyane ikintu cyitwa customer care nabonye ku munsi w'ibirori neza kabisa nimba wabonye uburyo hari abakobwa baberewe bambaye neza umuntu agishika bakanza akamwereka ahantu yifotoreza bakamuprotokora neza mu bibanza je kiya kintu nagikunze cyane kuko urabona ko mu Burundi tumaze imisi dushishikariza abantu bose bakora mu ma service bamenye uburyo baza barakira abantu babahe keya nziza ico isaha niko gihagarako cyane kuko bari bashitse byasa nuko barindiriye nyene abantu babanze batekane hanyuma ibirori bitangure je nico kintu numva notangira nkeza team ya Festival byari bimeze neza byari bimeze neza nuko kijya cyo kwifotoza n'iki no kubakira kijya camyeho ahubwo ujya munsi babaye bukavye byari biteguye neza babaye bwongereze nuko kumbe ayandi menshi ntagenda yajamwo ako je narakunze service yari hari byari bimeze neza kabisa ariko kandi abazungu baje bona bambaye amakoti basa neza abazungu ntibamaho muri Festival bamaho ahubwo mugarashanye ahubwo uno mwaka womenga niho haje abazungu bake uyu munsi haje bake abazungu bamaho ikindi kintu ciza nabonye ni ijya decor hari imbere gufata idrapo y'u Burundi bagashira ni ya
y'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Ego kariya kantu nako nyene ni keza. Kijya ni ikintu ciza. Ikindi kintu nashimye nuko filime zose zahiganwe zari z'abarundi. Ako kantu sinigeze ndakiyumvira ko nivyo. Wow. Filime zose zahiganwe watangiye uvuga. Yumvikana uko bamaze guha agaciro ibikorwa by'abana. Voilà, nukuvuga ubu na ca kibanza abanyamahanga bari bafise nta cari kirimo. Nukuvuga hahiganwa abarundi gusa. Wow. Ku ruhande rw'abakinyi ba filime bari bajanye y'ibikorwa byinshi. Yego. Ibikorwa vyariyo. Kandi ndabashimiye ko bamwe banahageze. Ariko ikindi kintu cyo kugaya nuko hari abazitwaye bataje. Hagiye ikintu bashatse kugera kuki. Ubwo ntibasa nabamaze kwiyatura ku kintu c'insinzwe. Sinsinire Rwanda jayo kuza kumara namaze gutsinda. Niko rwanda tuvuga. Oya, nibaza ko ivyo bibaho urumva ni ibintu bisanzwe no mwishure na examen barayisiba kandi azi neza yuko rattrapage igoye. Rero ntiyoreka gusiba ihiganwa azi neza ko atankoni baza kumukubita canke atamanota baza kumukura. Kabisa. Ibirori biba birabaye. Bini byinshi cyane byagiye bihaca tutogaruka ko barasoma urabizi yuko ni mice ibiri hari amakuru metrage n'ama long metrage. Kuri metrage je sinza kwihagarara ko cyane. Mugabo sinzi yuko wabonye umusore araho yatwaye ibihembo byinshi. Menga hariho watwaye hafi 4 muri court metrage. 4 kuri film imwe. Muri court metrage. Ya muri court metrage. Bijya bintu biramenyerewe cyangwa ubwo baba bahengamye cyane ku muntu. Muri court metrage birashika cyane no muri 2020 byarabaye. Kuri estime. Estime yatwaye ibihembo mengo 4 niba atari 3. Rero bijya muri court metrage nibisanzwe. Iyo bikaba muri long metrage nari guca mvuga nti oya ahubwo kubera iki biba muri court metrage muri long metrage ntibibe. Nibaza ko ari kubera court metrage ziba ari zike. Sabantu benshi batwara ama court metrage. Umva biroroshe kumwa hurirwa ko n'ibindi bintu byinshi. Kubera ko urumva banamutoye hari n'igihe usanga barabimuha bavuga bati umva mu gihugu c'impumyi wijisho rimwe catwara. Atari uko arenza abandi. Kabisa. Kakana bavuga mu gifaransa ngo nimba ngo dalopi des aveugles. Lobonye ehwa. Voilà. Ati mu gihugu urumva abantu bose ari impumyi urinze uhunyiriza ukabonesha na gatoya nico gihe uhinduka umwami. Yama tugaruka gatoya ku biharuro by'imfata kibanza wasa no wavuze. Aha twinjiye muri metrage uko ne abantu benshi babahanze amaso. Wasa no uvuga ati byanka byakunda ku mwanya wa mbere haraza filime yitwa Intore Ntindi. Ya kabiri ni ibibero by'umuvyeyi. Meilleure interprétation masculine. Uvuga ko ari inde? Liberty voilà. Uvuga ko Liberty ari we azoba umukinyi mwiza uw'umwaka ku ruhande w'abagabo. Mu bakobwa usa n'uwavuga ati hagati ya Alvera na Kadora Vere barabe mwumwe. Ibintu byabaye bitandukanye cyane mbere ijana kwijana. Oya nizo bavuga ngo ijana kwijana kuko nimba harimo nimwe bavuzemo yajemwe no gutaje muri ca kibanza tuvuge basi bice 90 kwijana. Byaje bitandukanye n'ivyo wewe wasa n'uwavuze. Wavyakiriye gute? Nibaza ko si jeje nyine atangaye muri gasare buri mukinyi wa filime wese agiye atangaye. Urumva? Kubera ko ngiyanze kuvuga ku kintu ca mbere cyatuma yuko mvuga Liberi ko ari we ari umuntu zeye. Ari waza ku mukinyi w'umwaka. Liberi ku mwaka uheze ari kumwe na Fani. Bafise filime yitwa Au-delà des orages. Liberi yarafise sinzi ko citwa Kiraka sinzi uko vyagenze yari kafata amasanamu muri festival. Ego niho yara namonye afata amasanamu. Ibihembo yatwaye barabibonye na filime urayize. Urumva? Iki nakivuze kubera ko nza kugihuza n'ikintu ntashimye muri gasare bambabarire n'uburenganzira bwanje urumva nagihuje n'ikintu nabonye muri gasare cuko televiziyo iza kuzima sinzi ko mwabibonye televiziyo yarazimye Libera aza kuyatsa kandi afise mu filime ari mu compete ni kuvuga deja aho yinjiye muri staff ya festival urumva urumva hajari mu bantu numwe mu bantu bariko barakompeta ariko televiziyo yarazimye aza kuyatsa gisigura ico kintu ariko mba numva nyama nimba asanzwe afise ubumenyi bwo kwatsa TV izimye kumbure yabaye umwana w'inkerebutsi avuga ati kino kintu ko kizimye reka tubafashe kucatsa none festival nta timu bari bafise y'abatekenisha kandi urabona haraciye umwanya ushaka kuvuga ko nimba yarayakije binasigura ko ari muri iyo timu voilà ivyo twovuga nyene kuko mu mwaka uheze yari ariko afata ama image urumva
bamba bariwe n'uburenganzira bwanje kubivuga urumva gute umuntu w'umukompeta afisemo filime aja kwensitara ivyuma bizimye byumvikana yuko byumvikana ko nico gituma navuga nti urya niwe mukinyi w'umwaka baramuzi ariko ibyo wabivuga ako tuntu tutaraba kugira tudufatireko ariko nayo nabonye afata ama image mu mwaka oya naco ariko mbwira kino kintu bigenda gute rero wa muntu wiketse yuko ari no muri team ariko arana compete waburemwo award nimwe kandi byashoboka yuko nimba hariho n'utuntu kw'amanyanga twoba turamutse tubayeho nibaza ko ari mu bambere boshira kwayo manyanga kugira tware award kukabe nkako ibadise umukinyi mubi rero niho rero Festicab babaye abashinga ntahe babaye abashinga kwa TV umuntu aza kwa TV ntibamuhe kweri na prix abakirize TV kweri bamwime na prix ibihumbi 100 nkekaruka cabikorwa byinshi yarafise kuko yarafise yo film nibaza yuko yanayiserukiye nk'umwe mu bayi produce kandi iri muri BFA yiwe ariko nta bikorwa byinshi burya yari yajanye yo kugaruka kiyo ribat oya nta bikorwa byinshi byari biyo n'ijya filme ntiyari yiwe nuko yayanditse uri kuravuga rero uburyo nariko ndakubaza ku kuntu ibyo twari twiteze wowe atari byo wabonye jewe rero duhava tuvuga yuko Jiri ntiyacishije aho intahiri canke wowe niwe wari wihenze ku manalize yawe nibaza ko Jiri jewe nta sinovuga ko mfise ubumenyi burenze mu vya sinema kandi bajya bari hajya bababizi urumva nibaza ko bakoze ibikwiye babona urumva kubera ko twebwe twari guhava tuzana ibishobisho ngo filme ya Mede ngo ngufise views nyinshi ngo yarakunzwe ngo gahusanga turiko tumuha nka kujyana vyanditse ariko urumva bo usanga bafise ibindi bintu baravye bitandukanye n'ivyo twebwe turaba kugira bikorohere nyama reka ntangure nibutsa abantu igihembo ca ico bita meilleure interpretation masculine yatwawe na Nkuru Nziza hanyuma feminine Sabasi Nkuru Nziza feminine ifiswe n'umwana muto yitwa Uwimana Ange Neira uribaza meilleure image ni Kovu ya Remy Hakizimana meilleure montage aho bigeze Kenny Clever umuntu batigeze banimvira kabisa yuko yozamwo ijwi ryiza filime ngo ifite ijwi ryiza ni Kovu n'ubundi ya Remy yagarutsemo hanyuma twazieme filime ya gatatu ni Urudubi Lize Berize barabuzi mu mufakazi n'amenyekanye cyane deuxième filime ni Ntore Ntindi ya mbere ngo ni Jamaho y'umuntu yitwa X-Ray tubanze duhagarare kuri no mwana muto yitwa Ange Neira uyu mwana ganyama imbere y'abantu bitwa ba Kadora Vere ba Aruvera bakoze amateka mu Ntore Ntindi n'abandi bakobwa benshi bari babirimo ubona ko yarakwiriye ino award nk'umukobwa cyangwa umukinyi mwiza w'igitsina gore yitwaye neza gusumbya abandi mu gihugu cy'u Burundi ariko yakinye neza muri rya filme wa muhungu ndifatire ku izina Aruvera afise cyane izina Kado afise yakinye neza dufate kano kantu yakinye neza kandi ego byasira muri filime bahise batarayo kiza kubiyambere ariko hari abandi bakinye neza basangwe bafise n'izina rikomeye bakina no muri nyinshi zari zanabonetsemo usumba no mwana yari yakinye muri imwe kanakina neza ako kantu gahuje utora iki hariho gukina neza wakinye muri imwe no gukina ibisanzwe wakinye muri nyinshi Kwaje umuntu yarafise filime nyinshi nibaza ko yari Kado yarafisemo Intore Ntindi na ntaho yagiye nta wundi na Mireye yarafisemo ntaho yagiye n'ibiro by'umuvyeyi yego nta wundi Aruvera yarafisemo imwe Intore Ntindi gusa Aruvera yari imwe umva vyari vyoroshe kandi kubera ko na filime zari zike urumva kumuha nibaza ko batibeshe kubera ko yakinye neza ujya mwana kandi nta bishobisho bazanye kuko iyo bazanye ibishobisho bari kuyaruvera iyo bavuga bati dufatire ku bafana umuntu afise bari kuyimuharuvera none kwanza twari kwanavuye hano dufise amakuru yuko ngo baza guhemba ntuzeya ikintu bise popularity nka filime iba yarakubise ikavugwa cyane sinzi impamvu bahavuye babikuramo nimba koko ako kantu bari bakiyumviriye iyo print ntigeze ihaba ku myaka yose nagiyemo ariko hagaruka kandi kana abantu bibajije kubera iki Festicab itari kira considera ikintu n'ubundi ca film ibikunzwe n'abene gihugu cyane hanyuma ngo bakreye akantu kavuga ngo kubera iki batoha umwanya bene gihugu nabo nyene ngo batore bagira uruhara mwabijya bintu bagaca ibintu byose babishira muri jiri voilà nibaza ko ibi byaba bino mwaka byategereje kudutangaza kubera ko uyu mwaka habaye impinduka nyinshi mu bisanzwe kare Festicab yaho riba mu 8 mu kwindwi urumva ariko hera bibaye mu mpera z'umwaka
urumva kandi ikindi kintu cari gitangaje hajya bya bamba barire iki kintu kiza gusa naho kiriko kiraduca intege urumva kireza guca intege abakinyi ba filme kubera ko mu mwaka uheze muri 2021 Fani na filme y'urugendo yatwaye miliyoni yatwaye miliyoni aha voilà 2022 ishusho y'umuntu bayihaza 2500 miliyoni 2500 right niho nari abantu baravuga bati noneho ubu rero tujya dukore filme nk'umwuga urumva tujya dukore filme dushiremo kuko nimba uyu mwaka ironse 2005 why not mu mwaka uza batoshira ku miliyoni 5 akagira nka 2027 filme ishobora kuronka miliyoni 50 umukinya akagura imodoka mu mafaranga akuye muri filme urumva ikizere cyariko kiragaruka ariko naguciremo ko uburyo uri kurabivuga hage haba aka evolution dufatiye kuri no myaka 3 yonyene voilà none no mwaka ehera badusubije muri bya bihe ku miliyoni nabakururiye miliyoni niyo badusubije nico kintu niko ndavuga abantu biza birashobora kuza kubaca intege kumbure sinzi icabitumye kubera ko nabonye na sari yarahindutse kare bakorera hariya muri ntuze muri CCF mu biko by'abafaransa sinzi ico bacahabaye ariko urabona ko ni ikintu kiza gusa naho kiza guca intege abantu kumbure worondera president wa Festicab kazomubaza kino kintu yego jewe ndiko ndonda abantu mu Festicab sindabaronka gusa nashoboye kuvugana no marambwira ati reka turondera ababijejwe muze muvugane umuco urakenewe wa mugani wawe nimba mu myaka 3 heze twitabiriye Festicab award ya mbere ikomeye umuntu atwara 1 million nyuma yaho kandi ko ariko turabona mu maso 5 canke zirenga ugacusubira ku muriyo muri ya myaka 3 heze bica bihurana ka kantu wavuga gati ese dutera imbere canke dusubira inyuma voilà wewe no wovyita iterambere ntabwo biza kwitambere tuniyumvire kano kantu ese bino kumbure reka ndagisigura kino kintu kumbure ntituzi ibibazo bo babaciyemo kugira ni festival ibe urumva nico kibone ko ndakubwira nti murondere ntituzi ibibazo baba baciyemo kugira ngo ino festival ibe ushobora gusanga bagize n'ikibazo cy'uburyo urumva ariko ico kibazo urumva ibo banahize twagomba kukimenya bakazovyanonsa mbere bakavuga bati apaka ko tumenyera muri sare bakavuga bati iyi filme rero filme ya mbere uyu mwaka izoronka amafaranga yo tumbure ko baba banka kubaca intege bataragerayo bataragera muri sare none nibagerayo hanyuma bakaje bavayo bakagenda bagiye bizoba bimaziye fuke urumva bamenye ukuri bakavuga bati uno mwaka filme izoronka amafaranga yo urumva competition niko zimera filme izoronka amafaranga ya kandi barayatangaza mugani ivyo je nantuze nimba navyibukane nka Primusic ne Primusic we ntibagenda bavuga ati uwa mbere azutwara miliyoni 30 yego baba bamaze kugitangaza bikagenda kujya niho abantu bavuga bati ibi bintu ni sawa turashobora kugenda kuko naho byo bihuriye na kuno kuntu yabaye isa ni yabaye ku munota wa nyuma menga urazi harageze igihe abantu banibaza ati uno mwaka no festival ntabwo iza kuba ni kujya kuntu bari bavuze ngo iraba mu 8 ntiyabikiba baca barahora baramana nk'amezi abiri batavuze ati festival ko yasivye bizogenda kuno ariko rero ikindi kintu sinzi ko biravye ku mafisha yarari hajya ahantu hari kaba sponsor barenga babiri sizo ko bibonye za ni banko bunde ariko abantu benshi ubona yuko ba sponsorisha none bajye ba sponsors babonye haje banke zariko zarazingaye ntiyari banko bo gusa none banko yo guterera twimagine banko yo guterera amahera ari musi miliyoni 40 banko bo kuyitsa kubera iki n'ubugiterera kubera iki bode block miliyoni 5 kubera iki kubera iki none nimba bode block miliyoni 5 basi dufatiye kuri 5 nimba bode block 5 ibijya we ntibabonye ko intuze yiheze festival iheze twagiye ahantu ego harabaye hagatutu none Brody yazitanze ku buntu ni sponsor yabahaye warayibonye ko bivuze ko baraziguze ubu ariko gusa ikindi kintu hama bajye bakobwa bari umuntu wese ngo ataze sponsor ucugira simpaka ngo umushireko ashobora kuba atabishaka ariko uribaza ko Brody yoguha n'ikiyeri kimwe ukareka kwishirako bakavuga ngo ntudushireko reka ibyo bintu reka ahubwo nyene Brody kugira urinde uyishirako mbona yo bayamenye nk'ifuso yose y'inzoga
Voilà bivuze ko ntayo bamenye rero zirya nizo bayiguriye. Umva nimba ari za miliyoni 5 bahawe na Bankobo. Oya ariko akose nakemeye Westimye amafaranga naho twafatiye. Naho twafatiye. Oya reka dufate miliyoni 200. Yuko Prodi yatanze miliyoni 200. Bankobo. Eko Bankobo sorry. None kajya gatutu karaza gushikira miliyoni 5. None nimba hanyuma duteranye award zose zatanzwe guhera kuri court metrage na long metrage. Ziraza kugwa mu mafaranga ngahe? None izi televiziyo zerekanye izi filimi ko hari ibiganiro bimwe bakuye ku ma televiziyo zabikoze ku buntu. Ano TV ugaragaje kuraba integuro n'uburyo bagiye babivuga bisa naho nawe nyene yatanze sponsor kuko baradodoye erega none nimba ari erega ariho gutanga sponsor bakavuga bati twebwe tuzobashiraho ku buntu hakaba no gutanga sponsor bakavuga ati tuzotanga make kaka ntabarundi bica ifana ako biti ifana yo gasanga ni miliyoni 2 ziga TV zingana kujya batanze miliyoni 2 umva ranga yo bari mesho bivuze ko iyi festival bivanye n'ama sponsors bashizeko aba sponsor bari bake nibaza ko naco gituma amafaranga yabaye make. Hanyuma duhuze na kera dufatire ku mwaka wa roheze ese inguvu bari bakoresheje kugira abaronke bajya ba sponsors bose tubiteranije byatumye ibirori biba nka kuriya byabaye bagatanga n'amafaranga twovuga atari make kubatsinze no musi habuze iki kugira bagarukane bajya abandi bantu ese turava ikosa turishira ku banyamitahe badashaka gushoramwo amafaranga mwabijya bintu caga ikosa riri hava turishira kuri Fesicab kumbore itakoze fundraising kugira abantu baze bayiture bakore ibirori by'intangarugo bitaraboneka. Nibaza ko nabo nyene bari bifuza iterambere bari bifuza ko bino bintu bigera kure bivuze ko vyanka vyakunda hari kibazo kiri interne baba baragize nico gituma rero nakubwiye murondere umubazi reka nico mubereyeho ngaho murondere umubaze umuzani asigurira abantu catumye bava ku miliyoni 2.5 bakaja ku miliyoni wowe ariko muri rusange wacakire gute twirinze kuhagiriza amakosa ngo ni bana tuva tuvyita wa mugani wawe niterambere canke no gusubira inyuma kuko umugani wawe ese nkobo sibanga je haro nk'umukinyi wa filme twaganiriye arambwira ati nibaza ko ari festival ya nyuma nitabiriye sangwa ibintu bikimezo wara nivya bineko ndavuga ati ariko birashobora kuba vyashiye intege abantu nyama wakira gute nk'umuntu afata nk'imiliyoni 7 ziwe na karorero agashira muri film hageze mu higanwa ugaca umuhembo miliyoni cyo kintu cakira gute ivyo biyoroshe kurindira igiti ubona kiriko kirakura ukavuga atakizokura mbaze urumva nyina baze nzokuramwe imbaho urumva ariko ni wabona warindiriye igiti ngo kiriko kirakura kiyaguma hahandi canke hakaza umuntu akacicira canke gafutana cuvuga ati ndavuyemo reka nkora ibindi urumva none wowe byari byoroshe nimba abe yarishizemo miliyoni 10 muri filme akavuga ati jewe ko ariko batangaza 2.5 reka nkore ndindire nibagera kuri 200 izi nzozitwara 200 uvuze kuri abere nibuka n'ikintu wari watagaje abantu bavatisha nyama yahora yanariza mu gahantu yahihendeye uvuga uburyo abere atabaye selectionné ukavuga yuko filme yo yategereza kujamwe ufatiye ku mahera menshi yayikoresheje ese nyama ubwiza bwa filme buhagaze ku mitaye menshi umuntu abe yashizemo canke banahuye nabi jewe ntabwo nafatiye ku mafaranga yakoze filme kuko burya navuze abere novuga n'abandi nico gituma nakubwira iyi festival y'umwaka yabayemo ibintu byari bitangaje kare wasanga hari muri salle filme zishika 40 70 ariko hariyo 12 gusa ko byari byagenze uko ariko bari bajanye nyinshi bari bajanye nyinshi baselection mwonke na kare niko byagenda reka ntizagenda zose mugahaza nko muri long metrage mu mwaka weze menga zararenga 12 zarashika hafi mu 37 urumva ariko rero nico gituma nakubwira no mwaka byadutangaje ko byagenze kujya bari guca bavuga ati izi filme rero zigiye ngaha selection ya mbere yarabaye buri filme yose yageze hano itegerezwa kuronka prix bakaronka ijya prix y'umuntu wese yagize participation umuntu ze muri competition urumva ukuvuga wari inzajayo aronka kantu urumva hanyuma rero bagaca baselectiona muri zirya nyene gushika ku ya mbere nico kintu mbona cari kuba gikwiye cari kuza gusigura impamvu bashizemo filme zike none ubo cyo basigura ngo ni giki
ubwo ntibihura na kakano wari ko uravuga ngo reka turinde tuze tubabaze biraboneka yuko ikintu kijanye n'uburyo bashobora kuba bari bafise bukeyi voilà nyamura za gushiramwo filime 37 utari kubana n'uburyo 12 uza kuzihemba none bazikurira mwiki bari kuzigumizamwo bakavuga bati kurya vyahora bigenda izi 37 ziri ngaha tugacuramo zitatu se tujye ariko babiheze kuko yari filime bakwemo filime nyinshi nziza nazo bari nkeya usa n'uvuga yuko na 12 zahise ziba nyinshi bafate zitatu bace bateranya uko tuntu twose bagiye bahazirya zindi kugira basi zitatu atwaye ibihemba batware byinshi ndagatahuye neza shwa zari zibiri nukuvuga hari afise kuvuga ati tubikore ngo twahora tubikora izi filime 37 zigiyemwo duhereze zitatu duhereze abakinyi bajya babaye beza bo mwaka duhemeye Sommer Image kugira nyene babigize urumva canke nabo bakavuga bati muri izi 37 dukuremo 12 kugira babigize izi 12 zose zigiye zironke prix hanyuma muri zo 12 zose abari baza kuva mu ya mbere ku buryo na wa wundi wanyuma muri zimwe 12 aza kuronka ibi vyari kuza gusigura impamvu batoye 12 okay aho kantu karumvikana ni mu bintu by'ibitangaza byinshi byabaye muri no festival ni kiye ca gutangaje kurusha ibindi ni filime ya X-Ray nujya mwana ujya mu kinyo umwaka w'umukobwa bya gutangaje cyane nivyo ntangaje kubera karimbi ijya filime ahubwo vyantangaje ku kuntu twese ntitwari twifise mu mutwe uzi ko na X-Ray ubwiwe ngo atari yigeze yumvira nibuka ngo yahamagaye ameda ngo ati tugende ibaze ko atarazi nuko yitwa bampenda idi navyo razi bari namuhamagaye abanza kuguma yicira Nawe X-Ray ringa nameza wita ngo ni X-Ray urumva ni nakantu kamwenge X-Ray ni yarazi zina ryo gikirundi oya yarazi ko yitwa bampenda idi harumva hari ukuntu bamuhamagaye nyina banza gwigihuma Sange ni kwa kuntu nawe yavuze ati nukuri kwimana sinigeze niyumvira ko filime ya reka ngo yarabwiye ani usiyo wari ubize ngo bari bicaranye bagihamagara ya kabiri we burya ngo aratangiye gutora amasharijere n'amatelefone avuga ati dutahe karabaye kuko yasa nubaye desa avuga ati urumva hari ukuntu ngo abazi yuko yo filime ya Amediba ya mbere ibintu bijanye meilleur so kadraje sinzi ko bayihembera ni abazi yuko biza kuba ivyiwiwe bayivuze kuntu uze ko ari ya kabiri umva yavuga ati none ibibaye ya kabiri ya mbere yo nta n'igisanira c'ivyo wacu biza kugira ngo yarahagurutse nibaza ko impamvu bahamagaye bampenda ide mugani wawe akavuga ati rino zina usanga ari n'umuntu nimba yarazi ko ari nawe kumva ari waje ati n'umuntu rwitirana ko yatigeza byiyumviye usanga erega none basi we nk'uwo kurondera akavuga ati duhe abanditsi ba filime mu Burundi we X-Ray wo muzanamwe amugani nawe nyene ko kamutangaje niko kuntu umuntu bakora ibintu ntiyizere nanje X-Ray sinigeze ndamwibuka nk'umwanditsi wa filime mugabo bavuze ngo abahinga abahinyanyuze amasana abarazamo ego nko muri top 5 abarimwo buzi yo karimo mugabo kuza kuvuga ngo numwanditsi ngo filime yiwe ngo tumuhe prix cinagoye mu matsi cyama ho karaza mamba barire suku gasuzugura mugabo womingana ka filime ko urumva na nyirayo ntabyo yiyumvira ikubita ikibanza ca mbere abafana tugitangaza inkuru bose ati ibi bintu ntibibaho kano nakarenganyo ati bari kurondera ikibanza ca kabiri ikibanza ca mbere cyo cari kizwi yuko ari intore ntindi tuvyita amaranga mutima y'abafana canke tuvuge ko Fest Cup kizira yuko itanga igihembo kabiri yikurikiranya ku muntu nukuvuga ntitwovyita amaranga mutima ku ruhande rw'abafana ahubwo niko bo babona ibintu abafana kuko urumva umuntu wese afite uburenganzira kuvuga kandi iyo competition ibaye ibi byose bibaho nubwo bari kuyihamede ntari kubura baza bidoga ariko si n'abafana gusa wowe tuvuze abafana ucomengana abantu batazi cyane ibintu bya filime bapfa gufana gusa hari n'abandi bantu muri cyasare bavuze ati mugano kuri ahantu ku kibanza ca mbere n'ca kabiri ahandi dofuma ndutahuye ivyo ari bajya bose uzubambarize abajya bakinyi bose ba filime ndabizi ntibarabanira filime zabo uzubambarize ko hari umuntu umwe yaravye filime yaremye nani yabakubise hasi kuri meilleur son na meilleure image kandi reme nabujya nawe nyare mu bantu batangaje abantu none umuntu yamwiyumvira cyane uzubambarize abo bantu baza kuvuga ngo amede ngo bayimuhige ntore ntinde uzubambarize ni bangahe baravye filime yaremye nibaze ko wowe bayiravye kubera ko bumvise yabakubise hasi ni bangahe bafa kuvuga rero bumva kubera santima ku rundi ruhande hari n'abandi bantu bavuze akantu uti bati jiri y'uno mwaka ntabwo yari yizewe
ati kukabe nkako harimwo abantu bari basa n'abanyeshuri bakivuye mu maformation mu formation nivo bafise bakaba banayigiranye n'abakinyi ba filime bamwe barimo bariko barakompeta usanga uyu Lionel yasomye amakuru metrage voilà kucumenga nta bumenyi bw'ikirenga bafise kugeze n'igihe bojajinga abantu bahiganye abariko baravuga kantu ko kuvuga ngo abantu bajiri harimwo abana wewe wakabonye gute muri jiri rega jiri zirahemba jiri zirahembwa uhembwa ushatse kuvuga yuko baranongorerwa mu mashwi ngo giruko oya mu bisanzwe iyo ufise competition ugahamagara umuntu muri jiri agufashe jiri uramuhemba rero urumva bajya n'abana ba festival bajya bakoze rya jiri abana ba festival ariko kuba abana ba festival je mu gihe numva baba bafise ubumenyi buhagije muri ivyo numva tangora nibihari oya abana babufise nibisanzwe ariko urumva mu gihe none nimba babufise kubera iki babandi bo mu mwaka weze batagarutse canke batarondeye abandi babarenze kuba mu bisanzwe buryo ko competition ikomera niko na jiri komera ego niko ateza kuzana indyamuntu kabisa urumva nk'ubu ku mwaka uheze harimo kilometrage mengo zasomye umudeje wa Banco busi nibuka nimba atari wa BCB urumva yari umudeje wa Banco bufana ego nk'ubu nk'uyu mwaka bari guca dufate bakarondera abantu bazi ibintu vya filime vya kera ibintu vya filime nk'aba ba Christian Xavier urabona basavye barabizi bakarondera abantu nyene nk'ubu papine ho yarari voilà nk'ubu meilleur son irya meilleur son batwerekana guhakarore ku mwaka uheze barayitoye abantu baravuga bati respect kuko ujya mu Bright ujya president wa Mikade Muzisi yarakiri muri festival niho yarari abantu bavuze bati ibi bintu birimo umuco vraiment kwera iki buryo umuntu kugira yemera ivyavuye muri jiri abanza kwizera kwanza umuntu ari ayirimo ego rero urumva nk'ujya bakiri kumucisha mwigisha avuga ati n'umunyeshure byari bigoye nyene twaranikanye tuvanye ingozi muri passage urumva biragoye nyene mugura urabona yuko ikintu bamwe basa n'abavugira mu ntamatama bavuga bati jiri yarahengamye nta kirimo izo nza sentiment nyene none yahengamye gute basigaye ijya filime ya X-ray wo yagiriza iki nyama je nuko nkeka ntari umuhinga cyane mugabo mwebwe mu bikurikirana cyane ndashaka mbwira ikintu to be honest filime yabaye ya mbere uganije n'izindi zose zari zirimo tunave no ku ntore ntindi tuvuge n'izindi nyinshi zarimo ubona yari bikwiye hanyuma ucusigurira n'akantu kavuga ngo bigenda gute umukinyi mwiza w'umwaka mu bagabo ave muri filime atari ya mbere mu gihugu reka nkwereke reka dufatire kuri football urumva football urashobora gukina ari ibintu bagira vy'amapul urumva ugasohoka ukaja muri huitième de finale ukaja muri quart de finale ukaja muri demi finale hanyuma finale urumva nukuvuga equipe yose iza gutwara iki gikombe niba yigenjeje neza kuva mu ntango ushika igaca kuri zingazi zose kugera muri finale kugeza muri finale ariko harashobora kuba hari umukinyi wo muri ya equipe yaviriyemo mapure yatsinze ibitsindo vyinshi kuburyo iganwa ririnda rihera atamukinya mushikiriye mu babandanje amahiganwa bose ivyo rero nico gituma novuga nti kandi yaviriyemo kare kandi yavuyemo kare nje kimanza kuvuga nti uyu mwana yakinye filime imwe ariko akina neza urumva ariko ntibica biza gusigura ngo urumva ngo bakado canke baruvera ngo bafisemo nyinshi canke ngo basabase ngo bafisemo nyinshi oya kugiramwo filime nyinshi aho bo bakina nyinshi bagashaka depoza kugira bagende bagukota muri imwe bateranya amanota burya urumva ushobora gukora akantu kamwe gusa bagashaka bahita baguha amanota kuburyo kubera ko wagakoze mu bakinye nyinshi ugasanga nta muntu yagakoze ariko umugabo yitwa Sabas urabona yuko yarabikwiye uganije n'abandi bantu n'umundi benshi bari bari Sabas igihembo yatwaye Sabas aragikwiye cyane yaragikwiye kubera ko mani filime zari zike kubiyo habamwe ba Dani hakabamo ba Abel urumva bari bati hakabamo nyene bakaba benshi hakabamo ba Chris bande bari ko barahwana kabisa bikomeye zari bigo none hajya ahantu hari kuyima Sabas ukayihande Sabas mendabe muri kilometrage abandi bantu shani hobara nundi uyihambona ninde yigeze yumvira ujya mwana anje ninde yigeze amwiyumvira ko bamuhijya award baretse kumwiyumvira kwibura baremi bose none baremi bose ntibarimo twaretse kumwiyumvira kubera ko tutayiravye
uzi ko nabonye abantu bane basi bariko barayira bijya baretse kuyumvira kubera ko tayirabye bayihaye aho adivise 11 eka yari kiri kwicenda ahubwo uno munsi ntorabonye geze ku 11 yari iri kwicenda ibaze umapati yose bariko barayaraba nuko rero cyari nk'umuhinga rero burya wewe ubumenye ubufise mwa bino bintu ibyo hoba ronka ibintu bibiri ubona kubera abantu bambabare impamvu ngoma ngaruka ku ntore ntindi nukubera abantu basa nabamaze kuyiprograma ko ariyo hoba ronka ibintu bibiri ubona byamaho ifise yisangije iza gusumbya intore ntindi kugira uvuge ngo yatwaye award bikwiye nk'ibintu bibiri technique cyangwa muri rusange ubona kuri vyamaho uvuga ati ino ni flap ni vya gendera be introduction y'irya film ubonye ukaraba introduction y'irya film ya X-Ray ugacura banyore ninde uraza kubonera ahantu bitandukanye ku ruhande rwa histoire gute histoire irafrapa gose gusumba intore ntindi bura histoire byamaho nabonye harimo ibintu bijanye na ifisa ka histoire kari emotionnel ego amarira yo harimo ifisa ka histoire kari emotionnel rero urumva ivy'intore ntindi nta birimo hamuze kuraba nukuvuga uravye introduction ukuntu yayanditse ni indoto introduction ni indoto ego namonye mwana tangura asa n'umuntu ariko ararota nyina amubwira ngo ahantu ndamubera nk'umuriro gaca kanguka afise ubwoba gose voilà urumva ni indoto rero uravye introduction na introduction y'intore ntindi uraza kubona nyene ko harakantu basi ni introduction iragushiyama akantu kakumutiva kubandanya cyane kurusha intore ntindi ariko uriya mutipe ni namo bikuma montage wabo uriya mutipe arakira montage kandi ukabona arafise insiguro voilà tubihuje n'akana nabonye abandi bantu bavuze ngo X-Ray bamurabe neza uzi yuko n'intore ntindi ari we yayikoze mu buryo buri ntuzeya niwe yafashe amasanamu atashobora kuba iwiwe yashize ko akabijya kuri filime yarazi yuko azotwara muhiganwa ageze kwa Mede agaca yareja ako kantu wewe ntakubonamo uya ntako mbona uti gute ni ati wowe yikoreye neza nubwo wa Mede yamukoreza mbwa ati ayibikira kandi kantu nk'umuhinyanyuzi w'umuhinga kugira azomukubitira niko ani mu gigano kwakoranye yavuze aranavuga ati ahubwo nyene bijya bintu je byabaye nabikunze terega Mede havuye yiyemera canka agaca yirara ntabandanya akora ibikorwa n'inguvu mu gihe yobandanya kumenyera ko ikibanza ca mbere bategeza kugitwara duhere ku kantu ka X-Ray ko gusa kwagirizwa n'akantu gusa no wikunda cyane ageze kwa mugenzi we ntamushire kwako kandi kagoboranya urakabona akoraza igituma ntaza kukemeranya namwe ni kubera ko X-Ray we yanditse intore ntindi niwe yayikoze ariko niwe yafashe amasanamu ariko rero ntabwo meilleur montage canke meilleur image bazihaye X-Ray no muyiwe no muri za no muyiwe tavyo bamuhaye urumva iyo baza kubimuha ivyo bintu twari kubimwagiriza rero nibaza ko ikintu catumye ubwanditsi hari n'amakuru ufise X-Ray kumbura araza ko bitubwira yuko ibyamaho ngo bari mu kubako kwa Mede voilà nukuvuga urumva nimba X-Ray yaranditse Amede yaraje kwa Meliora urumva ariko sinibaza ko X-Ray yoba yaranditse intore mu ntore ntindi cyangwa aje kwa Meliora mu vy'intore ntindi nibaza ko we yaje gufata amasanamu hama Amede akamubwira ati nkene yibi hama akabikora ariko bijya bya X-Ray urumva bijya no kuvuga biba biri mu mutwe wiwe akavuga ati iyi filime ngira nzoyikora uku nimba njaganye nimba ngira iki reka ndayikora uku hama ngo usanga yigiriye amahirwe barayitora wow nivyo nuko amakuru aba ameze nyama sinzi yuko ufise inkabuzo cyane cyangwa kagohe wovunira ikintu cyitwa face cap kugira kumbure imyidogo iri kirabuno munsi ejo niyaba ntizisubira ikintu jewe no babwira nko kubakosora canke bokosora abo bwabo ni no kugira ni ushiramo amafaranga kuko ikintu kibaze kuba festival international ijyane kandi ni international ni international iryo higanwa dufise mu gihugu cyonyene niryo cyonyene muri ayandi niryo cyonyene ayandi ntana yariho muri film ayandi hari kwanza ayandi hari nimba ari higanwa riri international bashire mu mafaranga abantu bamaze no kwizera voilà badodora ama companies abugururire bavugane bakorane bazana amafaranga umukinnyi wa film mutunga kabisa hanyuma ikindi kintu je ntashimye niki yacinuze cyo gukorana n'ize TV ubu buryo bakuye gukuntu kare bazi project mu masare ahubwo nivyo nabonye uri kura nidoga nyama uvuga ngo na filme ngo zitatsinze
nazo ngo ziriko zirerekana voilà none kwerekanwa ni bibi berekanye ibikorwa abana b'igihugu bari bashize je numva menga si bibi zerekanwa mu buryo buki ahubwo televiziyo ziko zirazerekana zizigure uvuga ati bazerekane baziguze nukuvuga bariko barabadandariza ibikorwa ko natwe filme nk'ubu bokwerekana zijya 12 zagiye muri competition zijya bazerekane kuko urumva twarazibahaye izi zindi ziga zitwa ngo barakuyemo bareke kuzerekana kandi izi 12 nimba ihiganwa ryaraheze bakavuga bati dushaka kuzerekana ku ma televiziyo bavugane na benezo babarekurire ikintu rero bagize cyo kuzerekana ku ma TV je mbona ico kuzerekana mu masare byo bahora bakora aribyo byari vyiza nibyo byari vyiza kubera ko iki kintu cyo ku ma TV ikintu kugishira hagati mu twamugina ibi byo gukorana n'izi televiziyo bishobora kuba biri mu mpamvu zatumye filme bazipunguza bakagira ziki utigute dufatiye nko ku televiziyo nkuru y'igihugu hariho amasene badashiramo iyo bahaye hariho amasene batukwemera gushira ku televiziyo nkuru urumva nk'ibintu by'ibi byo mu gitanda cyangwa kwerekana umuntu yapfuye cyangwa ibintu byatari nyene bisari ibyo kumbonesha kure y'igihugu bivuze yuko kandi urabizi izi filme byinshi biba birimwo birimo byinshi biba birimo amafilme menshi biba birimo haba harimo ibintu by'amaraso haba harimo rero nibaza ko amafilme basha batora aba ari amafilme izi televiziyo zishobora kwemera urumva ataza ko gushira ngo bya bintu bya biza canke binabangamira baza gushira mu bintu bya kazina muntu nkuko ata bintu biza konona imico canke rero nibaza ko byo biri mu bintu byatumye filme bazipunguza nukuvuga nimba bemeye gukorana n'izi televiziyo barumvikana bakagira ikintu bahurije nukuvuga uvuga iyi system ya kera bahora tuja mu masare hirya no hino bayisubireko ibyo mukaya ama TV nayo nyama ubona gute kubera ko uno munsi social medias nazo ngarukana bumenyi muri rusanga ari z'abantu bariko bararaba cyane ubwo ntibahavuye bavuga ati reka digitalize ibintu na cyane cyane kujya system nubwo wita ko ari nziza iri no yita ko ari nka system ishaje ubwo ntibashaka ku updating ibintu nimba ashaka kubya na TV online kuko menga na mashariki yaririmo ikorera cyane online yaririmo nukuvuga nimba bashaka kuvuga bati dushaka ko biba digitalize bavuge bati uzorutuzanira filme wayishize kuri YouTube hanyuma mu kudepoza filme ni wiri guzizana hano utange link urumva baca bigira babisasibilize biciye kuri YouTube cyangwa ku yandi ma digital platforms yuzo gusanga biko birafasha n'abakinyi ba filme wow ku ruhande rw'abakinyi ba filme bamwe basa nabidoga bati turakwiye no guheba kwitabira bino bintu bobo nta kagohe wabavunira cange urabashigikiye ubatera intege gose ntibabihebe burya ntaho nkako nkanyina ngo agwaye amahere nubwo yo duhemba ibihumbi ijana ni iwacu none tubihevye ya filme tuzaturi gukina ngo bije nk'ubu basi ko umunyarwanda avuga ati mu Burundi hariho competition nitwabiheba nabo bakabivamo bakavyugara bone zatumara amaye igihugu kizima ta competition tugira ya filme ariko nyama ntubwo ubona yuko haje ikintu gisa na festival no munsi coba coroshe gukonkiransa ino festival nizo vyiza ahubwo zibe nyinshi zibe nyinshi banahiganisha amafaranga nk'ubu nka festival bishiremo umuriyoni abandi bace bazavuga ati twebwe turashiramo zitanu kabisa nyama reka dusubire warabonye igiheko ibintu yakuvuze ko igiheko yavuze ati nyama rimwe aratubesha iki niki ariko reka tuze tubigaruke ko ni bisanzwe icyo bavuga byose ariko asa no nenga uburyo ukora makavuga ati nyama n'umanaliste mugabo none ibintu byo kuzacyoza abantu rimwe avuga bati ba filme nabi anavuga ati habwo kubara nasuzugura urugendo rwo mu Rwanda sa n'umuntu yinjiriye abantu gose kandi bo babibona mu bintu by'akamaro gose none se uburenganzira bwanje nimba ndabikora nabi nimba nanaliza nabi arampemba nukuvuga uvuga ati nawe ni yanalitse ukwiwe iki nawe akora ivyiwe jewe n'uburenganzira bwanje kuvuga ibi mu gihe atawombangamiye atawona injiriye mu buzima ebana musaza ndagushimira cyane ndakwifuriza n'ibihe byiza by'impera y'umwaka mugabo byanka byakunda nawe urafise inshuti n'abagenzi hirya no hino
ndashaka yuko ugira abantu babiri ugenda untahirije bifurize umwaka mwiza. Abantu babiri ufise ku mutima. Mama wanje na Ornel. Kubera ki Ornel aje kwa ino bintu? Oya wavuze babiri. None ntibavuze abantu banje. None si wanje. Ako karati. Yaza abana byumvise. Sinzi wavuze ngo yamanga aravuga ngo mwango hari umuntu atavuga ngaha numva byanyemo akantu ka izo ziba ari zindi mpamvu zawe kumbure tutonagaruka ko cyane. Nawe acaza bivuge. Reka usanga rya tamakuru mfise. None ariko asa no uvuga ati Ornel nka kumuvuga kuko wanka gutera ibuye mu karere. Sinzi impamvu bahita mu karere. Mugabo ikigaragara cyo curumva yuko ni n'umuntu wefise ku mutima. Nimba wowe unafukura gahuzu biragoye kuba wamufukura gahuzu. None bunda banka. Atonze. Ikani uko nari kuvuga Alvera, uko nari kuvuga Kado, uko nari kuvuga Mimi, uko nari kuvuga Abel ni bisanzwe. Ubundi yo nkavuga abantu ntavuze mu mukinyo wa filime nari kuba ndabahemukiye. Kabisa. Ega nibo ba boss banje. Nibo bantunze muri kino gisagara. Kabisa. So amakazi. Wow. Ni nuko biba bimeze ndanamure kure umusaza ufise n'ibikorwa uno munsi byihutirwa bya turunaje kugira ibihave bipfa. Tubashimire cyane abakunze ba Fresh TV. Byumviro byanyu turacabikeneye, turakeneye intererano yanyu cyane cyane ukuntu muba mubona bino bintu. Tubashimire cyane aho muri hose mubandanye muheze gino ni Fresh TV 257 mugire aho muba turabakunda cyane. Ciao ciao. This is Flash TV. We shine to progress.